Iriya ni igihome cy'isima kuko kimwe n'ibitaro iriya ni igiramabati niba bikakibyobowe na yauri yari hari mega najya amazi mega ntabwo none gashaka niho ho yo kwinjira ndani ari hagati baba nabo ntibaza yamo bazoze Iya amazi araheze presiyo reka amazi araheze nakajya biranga amazi araheze we Lora madero uje muri korotse hasi ni uwo muri ukorokenga nawubona abandi kubera turi hejuru ukiyo hasi rero akikija n'ukijomeka hasi Yeo oya reka zimyatari hujya mugabo ntawo reka turi kubera ari hasi reka zimyatari ho nata yera bagiye yo azimyatari ho intono n'agahinda ku barundi n'abarundikazi neza na neza ni kuri uyu wa gatanu igenekerezo n'irya 21 ukwezi kwa myandagaro umwaka wa 2026 turi mu gisagara ca Bujumbura aho hazindutse hagwa inkumbi neza na neza ni ku nyubakwa yitwa Parisien iri muri centre ville ya Bujumbura nyubakwa izwi nk'idandarizo rikomeye cyane gose ry'ivyashara bifise agaciro gakomeye aho dushobora guhasanga impuzu z'agaciro ibirato by'agaciro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ni nyubakwa iri hepfo y'ibanki nkuru ya BCB mu gisagara ca Bujumbura yazindutse irasha umuriro uteye ubwoba bimwe by'akataraboneka bino bintu bikaba byatangaje benshi aho hagerageje kuza za kizimyamwoto kuva mu gipolisi ndetse kuva no mu gisirikare cy'u Burundi zazimije ndetse ziranananirwa umuriro ukaguma uboneka ko ari mwinshi cyane gose biriko bigenda bitangaza benshi mu mwaka wa 2026 amaze kuba hagaragara amasoko menshi amaze gusha turavuga isoko mu Kinama turavuga kandi isoko yo kwijana turavuga kandi isoko yo mu Cibitoke amasoko menshi amaze gusha tutibagiye n'isoko yo mu ntara ya kera y'Ingozi hariya muri Butanyerera y'ubu ubona yuko ibintu byinshi byashoboye kusha bigatokombera umuriro washoboye kuba umara umwanya utari muto cyane gose hamwe hashoboye kuhaboneka n'abagira gute n'abashobora kumera nk'abiyahura abandi bararaba bivanye n'ibidandazwa bari bafise mw'iryo cururizo rya Parisien riri mu gisagara ca Bujumbura ryahiye riratokombera haraza za kizimyamwoto zirazimya umwanya utari muto cyane gose ariko umuriro wanka gushira byakomeye cyane gose ukaba uri mushaja kuri n'urubuga rwa GTV Burundi kanda subscribe tuzogenda turabona amakuru agiye atandukanye ariko aravuga mu gihugu cyacu Burundi buri muntu wese aragenda yibaza ikibazo avuga ati mbega kuko bino bintu biriko biragenda biba neza na neza mu gisagara cya Bujumbura ajanye mu gihugu cyacu Burundi za kizimyamwoto zigaseruka zigakora ibishoboka byose kugira no muri ushobore kuzimangana ariko bikaba byashoboye kwanka kuri uno munsi wa gatanu ndetse igenekerezo n'irya 2021 umwaka 2026 kwezi no kwa myandagaro byaraye bibabaje benshi ndetse abona bigiye kuba
birakomera cyane rwose. Mbega umuntu yo kwitunganya gute nk'umudandaza? Mbega rya terambere tuzorishikako gute? Nibavuga ati imbona kazoza y'igihugu cyacu Burundi abantu bazorishikako gute ko turiko turabona ivyabo biriko biragenda bitokombera bitwarwa n'umuriro. Ibikomeye cyane rwose boneka yuko ni umwaka wa 2026 uhombeye nk'abarundi benshi cyane rwose, cyane cyane afise amadandarizo agiye atandukanye mu masoko menshi agiye atandukanye. Turavuga nk'amasoko yo mu gisagara ca Bujumbura, turavuga kandi nk'amasoko ari mu ntara zigiye zitandukanye twagiye tubona yadukwa n'imiriro. Mbega iyi yoyo ko yari inyubakwa nziza cyane rwose, benshi bahora bavuga amakomantere ati by'ukuri bari bifuje ko hasubirwamo irya soko biranka, ariko kandi ibi navyo bigiye kubinatangaza benshi. Yari inyubakwa nziza cyane rwose, inyubakwa y'akataraboneka yubatse no mu buryo bwa kijambere, ariko iyi nayo ihowe iki? Mbega uyu muriro wadutse ugana he? Wadutse uva he? Ninde yateje bino bintu? Ninde yateje bino bibazo? Ninde atumye abantu isinzi barira? Ninde yatumye abantu bahomba ivyabo? Ubona yuko ari ibintu bikomeye cyane rwose. Amakuru turiko turaronka ava hakurya no hino bavuga ko haza kuba abigumya. Iyo hataba uwigumya yo kwiyahura no kwiyahura, ariko kandi hashoboye kuba hagaragara abaza kuzimya umuriro ndetse abariko baragenda bakura ivyabo kugira ngo ntibishe. Ubona yuko hariho nawe yashoboye kuba ava hejuru atibuka kugira ngo ntashobore guhitwanwa n'umuriro, ariko kandi benshi bakavuga ati yashatse kwiyahura. Mbega biragenda gute mw'abantu b'Imana? Imana ikomeze kubandanya izigama abarundi n'abarundikazi, na yuko navuga yuko umwaka wa 2026 umwaka utari kugendera neza cyane rwose, na cyane cyane ku bantu basanzwe ari abadandaza bakorera mu masoko agiye atandukanye ari mu bisagara bigiye bitandukanye. Benshi bavuga ati kudandariza mu isoko biba bifise konsekanse isoko nkuru. Mbega iyi nayo ni Paris, ntabwo yari isoko nkuru, navyo vyagiye kuba bigana hehe? Inkuru tuzogenda tugaruka ko hanyuma amakuru agiye atandukanye. Mbega tugiye kuba tumenya amazi byo bagiye gufasha ikibano onye, shobora kuba hari habarishe muri assurance, bafise assurance, ariko kandi tubone ko gushika kuri ya mbona kazoza y'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2040 ndetse cifashe neza na neza mu mwaka wa 2040 kigatera imbere mu mwaka wa 2060. Tubona yuko ari inzambo wamize zizotuma igihugu gitashika kuri iyo ntumbero tuba twihaye, igihugu gifashe neza mu mwaka wa 2040 kigatera imbere mu mwaka wa 2060. kandi ikomeze kubandanya yazigama cyane rwose. Mwari kumwe Donatien Nzitunga kuri uru rubuga rwanyu rwa GTV Burundi. Mwari komeze kubandanya umugisha kwa butari bwaganda subscribe, fata akanya gato cyane rwose ukore subscribe kugira ngo andi makuru yo hanyuma ari karavugwa ku isi tuzogende tuyaguhereza. Bye bye.